nturi umukozi wa leta iyo ugenda uraziganya amafaranga igihumbi ku munsi ko bihumbi 2 ni menshi kumbure hari gihe uhava usanga twere ukwezi kugizwe n'iminsi 30 y'ubudandaji uhava usanga ukorera ibihumbi 50 nkahava ndakugira ngo uze kuziganya ibihumbi 60 mu kwezi no bandakurengera ako kazu kamazemwo imyaka 20 watanguye kunyigisha mu wa mbere kandi nuno munsi uracari wanyigishije mu wa mbere nuno munsi uracari wibazi ugenda urabika amafaranga igihumbi ku munsi uno munsi imyaka 20 ihaciye 25 ihaciye 30 ihaciye wibaza ko uba ufise kapitale ingana gute ubuse kapitale ingana ubuse kapitale nini ubuse kapitale nini ngabura wona umuntu ari karavuga ati bana ahangaha rero burakeye ikangure cyangura kuvuga ya muhe aha rero byose je ngaravita ku gihugu cy'u Burundi ukuvuga nimba utaratembera ndakwibire soke ndakubwire bashi tubicagagore gahoro tubigarukirize hafi ugomba kumenya igihugu cy'u Burundi kimeze gute ugomba kumenya igihugu cyakwibarutse niki kuri wewe fata umwanya niba ukora akazi ka leta saba ikonje by'ukwezi ugenda utembere mu bindi bihugu na cyane bihana imbibe n'u Burundi genda utembere mu Rwanda Kigali bavuga imwe bikugura genda uyitembere muyimare mu mwaka uyimare mu kwezi uyimare mu indwi uzovayo wiruka wipfuza Bujumbura genda mu Buganda genda muri Kenya genda muri Tanzania genda none usanga nta nabantu urabona mu bana hafi bagiye guca amahera muri za Zambia za Mozambique bavuyeyo batazambaye nukuvuga dutegerezwa guhindura ingendo dutegerezwa kwiyumvira dutegerezwa guhindura n'imiterere yacu y'ivyiyumviro byacu dukore tuno tuntu duto kuko niko tuzana amafaranga urabona ico bita mindset ihagaze ku kintu bita asset and liability ico bita active na passive asset and liability mindset ni ihagaze iki kintu naco rero nukuvuga ni ibintu bitatu ni mindset utezwa kumenya mindset esprit de pensée utezwa kukimenya esprit de pensée hanyuma umenye liability zikora gute passive zikora gute active zikora gute ite ni ibintu utezwa kumenya kubera ko nasanze jewe nanje ubwanje ntarasiguza bino bintu bitatu esprit de pensée les actifs et les passifs ntarabisigurirwa kenshi nakorera muri passive kandi umuntu yatezwa gukorera muri active ariyo asset hanyuma mindset ni esprit de pensée wewe wiyumvira gute kwiraki uronse kwiraki winjije wiyumvira gute ku 50 uronka wiyumvira gute uyiyumvira ko gute ivyo bintu byose bitatu bishabiza guherekezwa n'ikintu bita discipline budgetaire byose aho ubuheze guhindura ingendo ntazogira umuntu numwe azoguhenda mu bintu by'ubutunzi canke bya economie education financière ibiki nivyo bintu bine ubwa mbere
utegerezwa guhindura ukuntu wiyumvira. Uko wahora wiyumvira utegerezwa kubihindura. Niwamara guhindura ukuntu wiyumvira, esprit de pensée, mindset, biroca bigutwara kumenya ikintu bita asset, les actifs. Mbega amafaranga ndonka nibihe bintu nkwiye kuyagura. Bro, urazi ko hari ibintu uhora uza kugura nawe washikana muhira ukavuga ati none nk'ibi bintu nabiguriye iki. Hariho n'impuzu uza kugura uyishikanye muhira ikagutera isoni kwambara, ikakurambira kwambara. None nk'iyi wagiye kubigura kugira ngo uyimaze iki? Il faut acheter les actifs qui génèrent de l'argent. Les actifs, s'il vous plaît, génèrent toujours de l'argent. Ni bintu tugenda. Après avoir changé votre mentalité, utuza ibyimviro wamaze kubihindura, bica directement bica bigenda bijanye nico bita les actifs. Ama ibyumviro byawe wabihinduye bica bikwerekeza kuza kugura ibintu bizohora biza biratanga amafaranga iminsi yose. Il ne faut pas acheter des passifs, the reliability. No. Wewe uhere kuwa mbere hari ikintu kimwe wereka wewe utazi. Wewe ntuzi ko ugiye après avoir reçu son salaire uheze kuro umushahara wiwawe. Sawa, ijambo ry'Imana ryonyene rivuga ngo tanga ikigira 10. None wewe wibaza umushahara iyo wawuronse ukawuronka ikigira 10 giharura gute? Nufata ujya mushahara, n'est-ce pas vrai gutafata ujya mushahara ugapanga uduce 10 tungana, hamugasha utora igice kimwe akaba ari cyo utuza gutanga ko isadaka ku Mana, ishikanwa ku Mana. None igice c'9 ic'umunani kugera ku cambere nayo uciyakoresha iki? Ucuyashira hehe? Uciyakoresha gute? Naha rero aho ibintu biba vyugariye. Hajya ntuzobone ngo ngiye kwiga ibintu vya ekonomi, vya comptabilité générale, ngiye kwiga ibintu vya informatique ndo gestion. Vyose vyugariye aho. Premièrement, il faut changer la mentalité. Deuxièmement, il faut acheter les actifs qui génèrent de l'argent every day. Troisièmement, il faut acheter repassifs en provenance des actifs. Kirazira gutora amafaranga y'umutahe, amahera y'umutahe. Ico bita umutahe n'amafaranga uza gukoresha business canke ibyashara kugira ngo uronke inyungu. Ijya nyungu nayo rero uronka ni inzira zibiri. Ijya nyungu irashobora gutuma umutahe ukura ukiyongera, canke ijya nyungu uronka niyo idoza kugufasha kugura bijya bindi bintu bitinziza amafaranga. Mugabe ivyo byose tubihabwa nuko ba waronse umutahe. Kirazira rero gufata amafaranga y'umutahe uze kuyaguramo ipantaro n'ishati. No, ubugiye kugura ico bita les passifs. Ubugiye kugura les passifs. Les passifs rero ico bita les passifs ni bijya bintu ugura uhejeje kugura bikaba birangiye vya burundu. Kijya kintu nta mafaranga kizokwigira kiguha, nta nyungu kizokwigira kiguha. Mugabo les actifs ni bya bintu ugura petit à petit, ugenda urakurako inyungu yaba make mugabo ukagenda uragikurako amafaranga. Twategezwa rero kuza kugura ishati mu nyungu twungutse. Udandaza ukunguka, genda ugure ishati. Udandaza ukunguka, genda ugure ipantaro. Mugabo apana gufata amafaranga y'umutahe ukeneye kuvyazamo inyungu ngo abari ucu ugenda kuguramo ipantaro uheje kwica umutahe.
Ikigira kane, discipline budgetaire, discipline y'ukuntu ukoresha ayo mafaranga canke ubwo butunzi canke ibyo bintu vyawe. Discipline ntibazoguhende ngo kugira ngo uzoronka amafaranga menshi ngo nuko uzoba watanguza umutahe munini. No, negatifu. Ntibazoguhende. Abantu bipfuza gukora ibyashara, ibidandazwa, motife ngo bafishe imitahe mito, sawa, ico bita esprit de pensée ntibafise. Esprit de pensée aha mu mutwe hawana, yani hawajifikirie vizuri, hawajifikirie vizuri, kubera ko mindset y'umuntu avuga ngo ibihumbi ijana s'umutahe, ibihumbi ijana y'amarundi josuline samadora y'amashiringi amashiringi 100,000 francs. Mindset y'umuntu atiyumvira neza akubwira yuko ibihumbi ijana utwara mu isoko gusumisha imisi 3. Mindset ziwe, kubera yuko ujya muntu esprit de pensée yiwe, wewe apansa ibintu bikomakomeye cyane, apansa gukora ibintu bihambaye kandi ata amafaranga afise. Niyo mpamvu uzobona abantu bamwe bariko bagenda bameze nk'utuyingiyingi nibarabara, ngo noronka umuriyoni, ngo niho noba ndose umutahe, ngo niho notangura kudandaza. None uwo muriyoni uzokura he? Ko muriyoni wokuye mwa bya bihumbi ijana byo kungutsa ibihumbi 10 bikabijana na 10 ikunguka yandi ukagenda uraduga umutahe ukagenda urakura. None n'ibihumbi ijana ufise bakubwiye ko atakindi cyo kuyakoresha atari kuza kuyasumisha imisi 3 akabaraheze, nta kindi bakubwiye ko yakoresha. Esprit de pensée. Hajya niyo mpamvu niwabona umuntu agize ubumuga mu mutwe, ujya muntu azoba mugaye comportement definitivement, categoriquement. Umuntu uzobona agize ikibazo mu mutwe akamugara mu mutwe, definitivement ivyiwe hajya biba birangiye, kubera umuntu iyo yamugaye mu mutwe nta kindi kintu na kimwe apansa. Abo bihuye ni gutera amabuye, abo bihuye ariruka, abonye imodoka arahunga aca ku biti, abonye inka aza guhangana nayo, kuko ujya muntu mu mutwe ivyumviro ntibiriko birakora neza byahaniye ahandi. Categoriquement umugaye mu mutwe, c'est fini les histoires, bace baheba bace bavinyuma. Ikindi kintu kuye kumenya, la première entreprise qui produisait beaucoup de produits, c'est toi-même. Wewe ni wewe entreprise. Ibi mpora muvuga ngo entreprise ihingura amatelefone ibiki. Entreprise nimero ya mbere iproduiza ibintu byinshi ni wewe ubwawe. Wewe ni wewe uri entreprise. Kubera ijya ordinateur, ijya telefone ijya telefone ikiyihingura, ikimashine kiyihingura, barakibwira ati nkeneye akantu ka iburo imezuku. Gisigura ko rero entreprise nibijya byiyumviro by'ujya muntu avuga ati ikintu nkeneye ko kigenda kandi kikagenda uko. None ntuburi kora produce. Wewe rero ni wewe entreprise nimero ya mbere, uproduiza ibintu byinshi bibaho. Mugabo marerezema ntavyuzi ko ari wewe uri entreprise. Marerezema ntavyuzi. Esprit de pensée ziwawe zikubwira ngo uburundi bwogobura babudandaza, kubera ko mu mutwe ibyari bihagaze byaramaze gucurama. Uzokumva abantu benshi ngo igihugu cy'u Burundi ngo bakidandaze ngo tugaburana amahera ngo twigire iyo dushaka. Wewe iyo wumva ushaka woja nini kwande? Uzobutwaye yiki? Uzobugiye gukora yiki? Uzobusanze yo bande?
ko mu igihugu cy'u Burundi kirimo so na nyoko n'abavyara n'abanyukuru n'abandi aho hantu uzo gutwara ayo mahera uzo buyatwaye kwande uzo ugiye usangayo nde ko inyoni kuva na kera ko inyoni iguruka yisunga ibiti. None n'abantu bangana gute bafise amamiliyoni n'amamiliyoni byanshe ko bashika muri South Africa ugenda yusanga yonde urafise umugenzi usangayo urafise uwiwanyu yagiyeho kera usanga yazokwakira ibintu byose tugariye aha. Rero finarema wewe ufise projet iyahe wifuza gukora ko jewe nyine abantu tugenda tuzaye narababwiye nimba ukunda kunkwirikirana ibiganiro ukunda kuvuga narababwiye wewe niwatunga kubera ivyiyumviro vyiwanje ndiko ndagutekesha imitwe jewe nta ruhombo na rumwe bizontera nzokwironkera amahera make nzoza kugura ibintu mu isoko bizimbutse kuko nzoza ndagusangayo. Ni nayo mpamvu mukuri codinga jewe sintinya kuri codinga ishusho yiwanje kugira ngo ejo nitwahura nimba hari iciyumviro kimwe natanze cyagufashije ejo nitwahura uzomenye nitajivunia hivyo bro. Mbere natanze ikiganiro cy'ukuntu tworokora amafaranga 200. Hariho amafaranga menshi turayatakaza mu byo tutazi ugasanga ngugiye gusuma ivyo ugiye gusuma ni biki ubundi bwo umuntu yatezwa kuza kugura ibintu adashobora kwiyimburira we ubwiwe ibintu udashobora kurima ngo wimbure nivyo utezwa kuza gusuma mu isoko sawa. Ibintu bigomberwa ko wewe utegerezwa gukora ukavyironkera ivyo nta mpamvu yo kuza kubigura mu isoko. Kubera ko nimba uri muri famille y'abantu 5 irengarenga ku munsi ukoresha $500 ushira mu tudagara ushira mu duharage utekana n'uduki none mu bantu 5 umuryango w'abantu 5 abana 3 na papa na mama 2 mwana naniwe no kurima bustani yirengarenga muteremwo uduti 30 sawa ku buryo bwaho buri munsi muzogenda mukatagura uduti indwi muteka aho ukabura uko y'amafaranga ngana $500 ku munsi wategezwa kuza gukoresha marerezema. Twikenere kwibera mu gisagara kandi mu gisagara naho aho kurima hariho dine pare ivyo nshanda bitahura. Rero kubera yuko we wibereye mu gisagara nigeze kuraba kuri rezo sosio umwe ariko aravuga ati abantu badafise imitwe ikora neza kirazira ko baza kuba mu gisagara kubera mu gisagara nta nguvu zijayo. Mu gisagara nta nguvu nimba ufise ibiguvu wumva ko ushobora gutarika ibintu bikomakomeye no gukora ibikomakomeye mu gisagara nta nguvu zijayo mu gisagara hajaye imitwe. Rero wowe nimba Imana yaragufashije ukaba ufise ahantu uzura kora ayo mafaranga yirengarenga ku munsi bandanye uko uzuraza kuzigura mugabo jewe aha ndiko ndaha message ku muntu nka jewe bitugora kuronka ayo $500 ya buri munsi kandi navuze nti esuprindo panse niho tuguma tugaruka. Nimba ubona ko wewe ugiye kugura izo rengarenga ukagura uduti 3 ku $200 4 ku $200 mindset yiwawe esuprindo panse uko wiyumvira ubwenge bw'iwawe ukubwira ngo ano mafaranga $200 ntacamaze atari kuza kuyagurira rengarenga za $200. Ivyiyumviro vyiwawe niko bikubwira ariko ivyiyumviro bya nyene gushora irengarenga nawe ivyiyumviro navyo bimubwira biti
reka ngende ndime irengarenga ihegitari yose, sawa, hanyuma nzogenda nza ndimbura irengarenga ntwara mu isoko. Ba bantu babayeho biyumvira ko amafaranga 200 ataca amaze, nzogenda ndayegeranya tujya dufaranga 200 iheka yose narimyemo irengarenga, isarade, iki, amashu, intore, bitunguru, izoza guhera negeraniza miliyoni 10. Miliyoni 10 zivuye mwaya mafaranga 200, wewe jewe n'ubundi bagenda biyumvira ko ataca amaze. Ujya muntu rero uyaha akayatora kajya n'agatego yitegeye, wewe mbwa ntavyutsi, wewe umutwe wawe ukubwira ko 200 ataca amaze atari kuyagura irengarenga. Ubundi nawe avuga ati jewe nanje kora nzi yuko mu gihugu huzuyemwe abakene benshi, reka ndimuturengarenga twa 200, je ndoza ndagenda bampa 200. Ninashorerwa n'abantu 100 ku munsi, urumva ayo mafaranga ingena azobangana. Ujya muntu rero niyagenda arayegeranya mu mwaka 200, niwe azokubwira ati abantu mwese mwari mukwiye kubona ko 200 atakamaro amaze, mukazogenda murayanyegeraniriza muyampereza niyegeraniriza. Rero il faut changer l'esprit de pensée. Il faut changer. Hama ikindi mukwiye kumenya nukuza amafaranga kuza turayagura ibintu tuyaguze bikatwungukira, ijya nyungu turoshe tukaca tugenda kuyigura bijya bindi bintu bitazoduha inyungu, tukabitunga mu nyungu. Hanyuma reka rero ndabashimire, nongere ndabipfurize ibihe byiza, ndabipfurize no kuganira dutahurana, kubera ko nukuri izino nyigisho nukuri sahantu hose uzozikura. Burya ibindi ko ndavuga benshi barabizi kandi babyicayeko, mwirigwana nabo, mugendana nabo. Hariho n'umuntu mugendana atari nigera anakwereka nibanga y'ukuntu nyene akora akaronka amahera, kandi mwirigwana kugira ngo wewe systeme yo kugugumiza mu bukene uzoza uraza kumukorera unamushorera.